turiko turaganirira hamwe amabanga akomeye cyane afatanye surtout n'ivy'impwemu. Iyo tuvuga intambara ziba mu buryo bw'impwemu, mba nifuza ko atanumwe muri twebwe atsindwa n'umwasi. Ya mwari munyumvise mwari kuvuga amen. Iciyumviro kiba kiri inyuma, mba nifuza ko umwe wese muri twebwe atanumwe yotsindwa n'umwasi. Ibirivuga ngo agenda yivuga nk'intambwe arondera uwaroza. Ariko ku muntu azi intambara agwana iyo ariyo n'uwo wagwana uwo ari we, nawe nyene akimenya icyo ari, uwo muntu ntatsindwa n'umwasi, arashoboye guhagarara adatsinzwe. Nta ntambara n'imwe rero itagira strategie canke ubuhinga bwo kuyigwana. Imaze kwitwa intambara utegereza guca witegura kumenya ubuhinga bwo kugwana iyo ntambara. Utabumenye uca uba victime. Rero nariko nderekana ko mu buryo bw'impwemu canke mw'isi y'impwemu hariho amatrone canke intebe z'ubwami. Iyo ntebe uyicayeko ni warongora ubuzima bw'umuntu. Wowe uyicayeko urashobora kurongora ubuzima bwawe. Shatse kuvuga iki kurongora ubuzima bwawe? Shatse kuvuga ngo ushoboye gukontorora amasituation n'amacirconstance y'ibikubako, kubera ko uri umwami wicaye kuri iyo throne, wicaye kuri iyo ntebe y'ubwami. Ariko iyo umwasi akubeshe hama akicara kuri iyo ntebe, kubera ko kumbure utabimenye cyangwa wayineglige, iyo hagize umuntu kanaka afata ico kibanza, yaba umukozi wa Satani, yaba kinyoma kanaka ca Satani gafata ikibanza c'iyo ntebe, ibisigaye ntusubira kubikontorora, aca kontrola ubuzima bwawe. Nariko ndavuga ngo aca ashinga amategeko y'ibizokugenga mu buzima. Abantu benshi nka 60% ubuzima bwabo ntibiko buragenda iyo bashaka. Ndetse kuvuga gusa iyo bashaka, ibibabako ntibabikontorora. Mbere n'ivyabaye ntibashoboye kugira icyo babikozeko ngo babihindure. Kubera iki? Kubera ko hariho uwundi mwami ariko araganza ubuzima bwawe. Kwatura Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, Yesu abacitse umwami wawe. Nga ntibisigura ko acaza kurongora ubuzima bwawe directement. Biragusaba ko umuha platform, biragusaba ko umuha kibanza kugira ngo ashobore kuganza, kuyobora ubuzima bwawe. Rero dimanche nariko nderekana ibintu nka bitatu bishoboye kudufasha kwisanga kuri iyo ntebe yo kuganza. Nariko nderekana ko isi y'impwemu hari ibintu bikomeye mw'isi y'impwemu, kumbure muri isi iboneka bidakomeye. Icambere naravuze ikimazi. Hano Imana, ikimazi ni ikintu kidasanzwe gose mw'isi y'impwemu. Sacrifice ni ikintu gikomeye cyane mw'isi y'impwemu. Ikimazi nico kigura intebe, ubukuru, nico gitanga ububasha,
gitanga ubudahangagwa mw'isi y'imwemu. Cyo gituma umuntu wese agomba kuganza isi y'imwemu abwizwa kuba ari umuntu atanga ibimazi kandi byinshi. Umuntu agusumbije gutanga ibimazi bikomeye cyane, biremereye, by'agaciro mw'isi y'imwemu, uwo muntu birangira abaye umwami. Ntushobora kumunesha mu ntambara zo mu buryo bw'imwemu. It's impossible. Ariko rero nako nderekana ibimazi ivyo ari byo. Ariko ndamera nk'uwerekana ivyo bimazi ivyo ari byo. Icya mbere narerekanye ko hari ikimazi c'umutima utanduye, icyo twita sainteté canke se ukwera, ugutungana. Nariko nderekana ko Satani nashoboye kukubikamwo amabanga yiwe hama ngo bishoboke kumudomina. Ntushoboye kuba umupartenere wiwe amemta ngo ube n'umwasi wiwe. It's impossible. Rero ibi hari igihe abantu batamenya igituma yatsinzwe yananiriwe mugabo ugasanga quelque part yaruguruye umuryango w'umwasi kubera comportement kanaka, yase guheba, yase kwihana, kubera uruhande rw'ubuzima bwiwe yisigarije, yase guha Kristo. Ivyo birashoboka ko umuntu ashoboye gukizwa mugabo akabwira Imana ati aka kantu kanje ntukoreko. Imana tugendane mugabo aha ntuhinjire, ntuhakoreko. Hama akaca agomba rero kubaho ubuzima rukristo bwuzuye mugabo afise utuntu yabitse yinyegereje. Igihe cyose Imana imubwiye ati hindura iki kintu, kora iki kintu, akanana akabwira Imana ati no, aha ntukoreko, twaravyumvikanye ngaha ntukoreko. Nawe yahaye umutima wiwe Yesu Kristo, mga ntiyahaye umubiri wiwe Yesu Kristo ngo ukoreshwe nawe. Muri ico gihe ico kintu yibikiye gihinduka umuryango Satani yinjiranamo kugira ngo yice, asambure, yonone ubuzima bwiwe. Ariko aho nashaka ko dushika ngaha, shaka ko dushika ahantu urekure vyose. Hari umuririmbyi turimba kenshi ngaho wa kantiki yaririmbye ngo ndahevye vyose, ndahevye vyose. N'urwego vraiment rushimishije mu buryo bw'imwemu, aho umuntu yirekura wese akabwira umwami ati ndahevye vyose, n'ibihimbaro vy'ivyaha vyanje ndabihevye. Comporte mumaranye imyaka 20 canke 10 canke 5 iragushikana ahantu umenga yarakumugaje. Mugabo buhoro buhoro uko ubandanya wirekurira mu maboko y'umwami, niko nawe agenda araguha inguvu canke inkomezi zo kunesha iyo ngeso. Mugabo mwumve ko muje intambara z'imwemu, aha niho bihera. Aha niho bihera ku kwishikanira umwami wese. Ndamaze kubona abantu bakijijwe bavuze ubwa kabiri Yesu Kristo ari muri bo, mugabo afise ibintu kuvyukuri avuga ati je naho wombwira gute ibi bintu ntabyo nzorekura. Ije tazi asize umuryango Satani azokwinjirana mu enjo, hama agasambura ubuzima bwiwe, kandi agasengera kuduga, agasengera gushika kure, agasengera ibintu vyinshi Imana yomukoresha, yomushikanako. Ariko iyo vyama birangirira, iyo Imana igumye kuduza cyane, hariho karaktere canke comportement kanaka wase kwinjizamo Yesu ngo ayihindure, birangira iyo ngeso igukoroye, kandi igukoroye ukoroka nabi. Mwese muravyumva ko, reka ndababwira ibanga, ibintu birashoboye kuba bito bivanye n'ukuri muto. Uko Imana iguma ikuduza, uko Imana iguma ikuduza, kandi nimwumve kuduga mu bintu vyinshi, mu mafaranga n'ibindi vyinshi, ubwo bushoboye kuba kuduga kumwe. Mugabo bushoboye kuba umwigeme uriko urasengera urugo,
ngo hariho comportement kanaka wase kurekura yashoboye kuzo gukorora mu rugo. Urashoboye kuba uri umunyeshuri mwemwe yagumye kubwira ati hagarika gutrisha, hagarika kwiba, hagarika kugira ibi, hama ugumye uduga, uramenye, urarosa akazi, hama ugiye gukora ahantu bakiba kujeje amafaranga. Iyo comportement iyo irashoboye kuzo gukorora mu mugisha Imana yaguhaye. Aje kuba umuntu kazi shavu kandi gishi cyane, ukabona ko ni shavu rivuye mu bisanzwe, hama Imana ikubwira ati ica ako kameremere, ica iryo shavu muri wewe, hama buhoro buhoro ukaguma uvyirengagiza. Mugabo entreta uriko urasengera kuduka, uriko urasengera umuhezagiro w'Imana, uriko urasenga ngo Imana ikuduze, hama Imana yakudugije kure cyane uzogera, nibwo bubabare uzobabara mu gukoroka. Je gituma ari ikintu gikomeye cyane kumenya ko ibijyanye Satani nashoboye kugira ubwoba umuntu ariko araduga cyane, azi ko yamubitsemwo umutari. Ntagira ubwoba bw'uwo muntu, arabizi ko fendofe azomukorora kandi azomumena nabi. Rero ndiko ndababwira ibi birakomeye gose ko iki mu bijyanye n'intambara zo mu buryo bw'inkemu ubwirizwa kudiringa naco sérieusement. Ubwirizwa kudiringa naco sérieusement. 2. Naravuze ibijyanye imbere ko njya ku cya kabiri, kubera iki tucita ikimazi, kubera iki kugira umutima utari mu ijwi rikwagiriza ikibi, kugira ubuzima bwejejwe, kubera iki tuvyita ikimazi ubwizwa gutanga, ni kubera guhinduka biragoye. Guhinduka ni sacrifice. Nta muntu numwe ahinduka vyoroshe. Umuntu wese abwizwa gufata ingingo yo guhinduka. Guhinduka ni ingingo bafata. Nta muntu ahinduka atwenga. Umuntu wese ahinduka bimugoye, n'ama decision amwe mbere ari force afata, hama kamera nk'umuntu yibamvi. Amajwi akaba ariko arakubwira ati kora ibi, mu mutima ukavuga ati kubwo kubaha Imana ntavyo nkora. Donc sacrifice ni ihe, nuko kwima umubiri icuri kura gusaba, nizo nguvu uri kurakoresha zo kwanka. Haleluya. Ganda bakarorero Yosefu muka Potifari yari umudamu w'umuntu akomeye cyane, amuprometa ibintu bikomeye, aramubwira ati nyemerera gusa turyamane. Hama Yosefu arafise shwa, arafise kwemera bakaryamana nawe. Mugabo yuguruye umuryango wa shite wo gukoroka. Mugabo kandi arashoboye kwemera kuhakana kuryamana nawe, akaja mu gasho akanya gato. Imana ishimwe, Yosefu yahisemwo kumwankira, hama arafungwa. Ikintu cyo ndiko ndita sacrifice. Igihe cyose uhisemwo kubahisha Imana muri domaine kanaka, uzobanza gutakaza ibintu kanaka. Iki rero nico kigora. Hamuvuga ati uyu mugenzi sino mutakaza, tumaranye igihe. Mugabo n'umutego nyene mwasi yashize mu buzima bwawe. Utegeza gufata ingingo, utegeza kwemera gusufura kanya gato kugira ngo uzonezerwe ibindi bihe birebire. Je gituma tuko turavuga ikiguzi gikomeye cyane kujyanye no kwezwa. Ibaze nk'umuntu, haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ibaze nk'umuntu ashobora guprometa ibintu kanaka. Abaze ari umuntu ashobora kuzana imodoka akayishyira imbere yawe ati nkamwe ukwemera ibi nibi. Vraiment imodoka nzoshinda yiguha. Nga warari ivyo binakubwiye biranyuranye gose n'ijambo ry'Imana. Kandi ngahandaza abantu byabaye k'ivyo bintu. Imodoka nziza igugwa amamiliyoni 100 cyangwa amajana iri imbere yawe gutyo, hama ni preve iri ngaho nyene, hakubwiye ati
niyo wagira ibi n'ibi n'ibi, niyo wanyemerera ibi n'ibi n'ibi, iyi modoka nzoca ndayiguha. Cyangwa undi akakwereka post iri ngaho imbere yawe, amakubwira ngo niwemere ibi n'ibi n'ibi, iyi post ndayiguha. Ivyo birasa n'ivyo Yesu yagiriwe. Satani ngo yamutwaye hejuru ku musozi, amwereka igisagara, ubwami n'ubwiza bwabwo, aramubwira ngo niwapfuka mukansenga ibi ndabiguha. Undi muntu akubwiye ati iyi poste niwapfuka mukansenga, niwagira ibi n'ibi n'ibi ndayiguha, iyi modoka niwagira ibi n'ibi n'ibi ndayiguha. Ama promesa atandukanye. Aho rero niho ndiko ndita sacrifice. Iyo no ivuga ngo ntavyo ngira, iyo ni sacrifice. Imana ishimwe. Izo nguvu zo kuvuga ngo no, izo nguvu zo kuvuga ati ntavyo ngira, izo nguvu ba Daniel bari bafise, bavuga ati twebwe tureke twirira Nyabutongo, twisiga amavuta abayabaye, mutureke. Bari kuba propose ibintu bikomeye. Izo nizo ndiko ndita sacrifice, bijanye na holiness cyangwa kwera. Ariko naciye nduga gato, mvuga ibijanye na jeûne et prière, gusenga no kwisonzesha. Bantu b'Imana, maze kudiringa n'abakristo benshi, bambwira intege nke zabo, bambwira ibintu bitandukanye. Nyinshi muri izo ntege nke zifatanye n'ivyifuzo vy'umubiri, zifatanye nuko banse kuri ikiguzi cyo kubamba umubiri. Reka ndababwire, umubiri udibamye niwo wiyumvira cyane ibyaha bimwe bimwe. Hari ibyaha bifatanye n'umuntu akenye, n'umuntu yabuze icyaha. Ivyo ndabizi, ni ivyifuzo. Arashoboye kubona umuntu yumvise umuceri umose ku mubanyi, ivyifuzo arashoboye kuba vyinshi. Yumvise umuntu akanze inyama, ivyifuzo arashoboye kuba vyinshi. Canke abonye akana k'umuntu arashoboye kwiyumvira ku kiba. Nga hari ivyaha by'abantu badibamye, hari ivyaha bitera abantu badibamye. Badibamye shaze kuvuga iki? Jari bahaze, jari bamerewe neza, jari umubiri nyene uri comfortable. Mugabo nagomba ndabafashe, twese twifashe hamwe, turi hamwe. Jeûne et prière canke gusenga no kwisonzesha niyo mwaye ya mbere yo kubohoka. Buriya abantu benshi nibabizi. Ukaba ufise masturbation umumaranye imyaka, take time, fata umwanya, ja muri jeûne et prière, uzovayo iyo mpemu yakurekuye. Ukaba ufise ibyifuzo kanaka bigukwega, iri ikiguzi, uzova muri iyo jeûne et prière ivyo bintu vyakurekuye. Rero wumve ko kubera iki naco ndacita sacrifice, ni kubera kwisonzesha birababaza, birajyana. Surtout igihe uretse injya uzibona, wazibuze ntacyo. Injya uzibona, rimwe na rimwe igemora nisonzesha nkataha muhira, mwemera kampa programme yo gukora jeûne, nari nzi ko nza gufungura. Shitse muhira nkabona ya commande nziza nari nagize nza gufungura iramose, nkiyumvira kimvira kaca mukono yiroporta kazoyikora ejo. Ariko aho rero niho bita ikimazi cyo gusenga no kwisonzesha. Ama decision ugufate ngaho, ndabizi ngaho uzi abantu bakora jeûne ba programmye umunsi agaca yisonzesha isaha 2 akaja asubira agafungura. Kubera iki? Iyi discipline ndiko ndavuga, iyi sacrifice ubwizwa gutanga, iki kiguzi ubwizwa kuriha, bisaba umuntu ayidetermine kandi azi cyakeneye. Amen. Umubiri, reka ndababwire ibanga rimwe rikomeye cyane. Umubiri wegereye kure y'injya
wegera Imana. Aha ndabaretse gatoya kandi abagerageza abana. Umubiri wegereye cyane ivyo kurya wegera kure cyane y'Imana. Ariko umubiri urekuye ivyo kurya. Andiko ndavuga jene y'ivyo kurya. Nagi umuntu avuga ati pastor jenge indi jene y'undi bwoko. Andiko mvuga jene y'ivyo kurya. Igari umuntu avuga ngo no musi ngo ndare hasi ngo kwitapi ngo ndisonzesheje ngo sinza kuraba kwitanda. Iyo sije nayikwigishije. Kindi gunda kwigisha jene yugo ivyo kurya. Ntushobe gwe bigitanda utarahiba ivyo kurya. Mumenye ko distraction ikomeye cyane. Satani asamari jemwe abana b'Imana. Niyinda ivyo kurya ivyo kurya. Ntushobe kwambara ubushobozi. Ntushobe kunesha. Ntushobe guhagarara ushikamye uri umuntu ujya iminsi 31 kuri 31 ugashira ko n'agasunuzo ukajya mate midi soir. Ntushobe kumva Imana ufungura gutyo. Mumbwire amen hajya. Ntushobe kumva Imana uvyibagire. Ukabura umuntu ukeneye gupressa mu isi y'imhembe. Ukabura umuntu ukeneye gupressa, ukeneye ko amatwi yawe yuguruka, amaso yawe yuguruka, ukeneye ubucuti bwimbise n'Imana. Wige kandi wige rimwe rizima kubamba umubiri. Kamenda biduze imbere gato. Ukaba uvuga ngo ndakeneye ko Imana ikora ngaha, ikora hajya, ikora hariya. Esther niwibaze ngo ari umukobwa mwiza gusumba abandi bakobwa bose bo mu gihe cyiwe. Nga ni giki cyatumye Esther atungwa inkoni agahitwamwe n'umwami? Very simple. Yabwihanga ryabo ubwoko bwabo abwira ngo ndagiye kubonana nawe, jya mu masengesho. Ni giki cyahinduye amategeko yo kwica abayuda bose? Itegeko ry'umwami, murazi cyari itegeko ry'umwami ryasinywe byanarungiswe mu bisagara byose arongoye. Nga ihanga rihitamo kuja imbere y'umwami. Baravuga ati ntihagire ikintu na kimwe gifungura, twisonzeshe twese, abakuze abato bose baje muri jeune prière barasenga iminsi 3. Inyuma y'uko iyo minsi irangira Imana ihindura ibintu. Wibaza ko ari azari? Mbega we nta mategeko washingiwe? Mbega wewe nta vyete biriko birasirikiya bikwerekeye? Mbega ibonye ibintu biriko birafata inzira kanaka mu buzima bwawe? Ushoboye kuba atari cete cyanditswe kigasinywa kikarungikwa, mbwa mwisi impemu waguzwe wewe. Washoboye kuba ari cete kiko kirasirikira ati umuntu araronderwa mwisi impemu. Mbwa ni giki kizofuta ayo mategeko? Aba barabise ryari hanga ry'umubiri. Ivyo ariko birabarondera vyari vy'umubiri, intambara zabo zari z'umubiri. Mbwa biyitubira ngo abo tunigana sabi nyama n'amaraso. Uzi gute ko ivyo bintu kurabona atari cete kiko kirasirikira mwisi nkemu kivuga ngo nakararondegwa, umuryango wiwe arondegwa, n'ivyo akora birarondegwa. Wibaza ko ari iki kizostop ivyo bintu? Fasting and prayer. Amateka yose y'abantu b'impemu yubakiye ku kintu kimwe, gusenga no kwisonzesha. Utegerezwa kwiga ivyo bintu. Nimba waranyumvise, shinga umunsi ntabanduka, uvuga ati mu ndwi baruma ibintu wumvise ntihagire ingingo ufata, nta na kimwe cyabaye. Serumu yumvise guki karengana ukarindira indi ya dimanche, nta na kimwe. Ubuzima bwa buzo muri bwa bundi nyene amaserumu aguma atandukana. Ndakubwira inzira irusha izindi kwa nziza. Ukicumva ibi wumvise, fata kanya bivanye n'ubushobozi bwawe, uvuga ati jewe ndahisemwe uhereye no munsi nzohora nisonzesha. Sinzi umuryango umwe nagendeye, sanga umwana mutonyi wabo w'umuhererezi yari ngari karumva inyigisho nigishije. Bambwira ngo yiriwe muri jeune. Ndamurabo umwana ndavuga ati wow. Harambwira ati
pase niho narindi dimanche ariko ndavyumva ivyo kurigisha ariko nawe ni wari uri inyuma y'ivyo nigishije wabikoze kuyiki cyangwa urindi yindi sermo y'ino munsi shaka kuvuga ati pastor birangora ivya jeune twese biratugora mon frère my dear twese biratugora gira mugenzi wawe uti amen twese biratugora icyo nicyo bita sacrifice nyene none sacrifice yo biri hehe bikorohera hari n'umuntu rero yitegurira jeune agafungura midi kubera ko kwisonzesha mwijoro agafungura ama reserve brother iyo si jeune none sacrifice iri hehe ugomba kwashikwaze none sacrifice iri hehe ugira ubeshamo rero yitekerera intuze amen ahubwo now reka tube pratique gato udashoboye umunsi wose gira umunsi umwe kandi si ngombwa ngo bibe bise n'ivy'iwanje bise n'ivya mugenzi wawe fata akanya kiwawe wiga ubuzima ubigira ubuzima bwawe kandi ushinga umunsi ati umunsi wanje wo gusenga no kwisonzesha ni tel jour ku buryo naho ufatirwa canke kabibindi bintu umenya ati hariho igicaniro kitatse ku muriro no muzi aho nizo buri kurahinduka umenya ati uyu munsi wari wo gusenga no kwisonzesha sinisonzesheje sinovuga ngo nzovyiyumvira umunsi umwe mwemwe yarandongoye hariho probability ko atazokwigira kurongora atarakurongora inda niki bizobikora kurongora aya nama decision ufata une fois pour toutes kamenya ati jewe nimba ari gice cy'umunsi ndahisemo kugira jeune igice cy'umunsi nga ninjiye muri ubu buzima canke naho urabizi je sindi umwigisha yihuta Yesu ataragaruka nzosanga umwanya kubigisha rero sindi mu bintu byo kwihuta ngumanzana amasema atandukanye ndi mu bintu byo kwetablisa ivyo nshaka ko tubaho kandi ivyo kubigisha mfise ni vyinshi mbwa ndashaka ko ivyo twize tubibaho amen nimba ushoboye umunsi umwe fata umunsi uvuga ati uyu munsi ndawushinze ni mardi azora umunsi wanje wo gusenga no kwisonzesha ntubishire mu kirere nimba ugira programme zibi nabijya shiramwo niki naco uronke umwanya wawe kandi umunsi wo gusenga no kwisonzesha unyumve neza ntuce wiyugaranira mu nzu mu gihe ufise akazi mu gihe utagafise n'umwanya mwiza wo kukarondera je imbere y'Imana ngo ufise akazi cyangwa ufise ibintu niko urakora iprograme ku buryo uronka umwanya wo gusenga nimba ari nijoro nimba ari mu bicugu by'agatondo nimba ari mu mapoze y'akazi iprograme ku buryo uronka umwanya wo gusenga wikoresha ho fata kanya ugari ivyo uriko urakora utora kanya usenga nga ntiyagira umuntu ambwira ngo arisonzesheje akaca yirirwa adasenze nugusenga no kwisonzesha ifo kuronka kanya kubucuti n'umwami ukaronka umwanya wo gusenga ukaronka umwanya wo gusoma bibiliya ukaronka umwanya wo kwisenga no gusengera abandi uri mu mwanya nk'iyo abantu bakinkunda bumvise mvuga ivyo kwisonzesha bavuge amen 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 je narigeze kuba ahantu ivyo ndabiretse mu izina rya Yesu mugabo ntubu umuntu yisonzesha mu ntango z'umwaka gusa mu ntango z'umwaka abantu bashoboye ko bararondera ibicapo avuga ati mana vugana nanje umbwire ivyo nzokora uno mwaka la ugasanga bari mu prayer none ivyo bicapo ko wabirose wibaza ko bizoshitswa n'inkomezi zawe ai bicapo bivukira n'inkomezi zo kubibandanya ziva ai Imana yaguhereye ibintu nimba biguhereye mu ibanga uri kurasenga n'inkomezi zo kubikomeza kubishishikara zivaho nyene umuntu asenga rutuntu utazomusangamwe hatwafe utazomusangamo umuntu asenga
iyo mbonye ishengero tuguma tuba abanyamubiri gose ndazi kiba cabaye. Haba ariko barapfa ubuzima bwo gusenga, haba ariko apfa ubuzima bwo kwishikanira umwana, nico kiba kiriko kirapfa. Icanyuma nariko navuga ngo ikimazi ca gatatu, nariko navuga ko imana zose zirashikanirwa ubutunzi. Imana zose zirashikanirwa ubutunzi. Ukaba ufise imana wita imana, uvuga ko usenga, udaha ubutunzi bwawe, nta mana ugira. Mvuze amajambo aremereye. Imana uvuga ngo iyi ni imana yanje, ukaba utayishira ku ubutunzi bwawe, nta mana ufise. Amen. Bibiliya avuga rwose ko ahantu ubutunzi bw'umuntu buri n'umutima we wari huri. Ni imwe mu mamuwa yo kumatana n'imana yawe. Uzora biyugira ubu ugashikanishikanwa rigukora ku mutima ku mana, biraguha kandi ka dimension spirituelle, birafise ukuntu bikumatanya n'imana gusomba. Nico gituma imana mu gutesta abantu bagendanye nayo yababwira ko bayishikanira ibintu vya mbere bakunda. Kubera iki yababwira gutyo? Yari muwaye kumatanya imitima yabo nayo. Aburahamu iramubwira ngo uyu mwana ndaguhaye wonyene w'ikinege, atani ivyizigira afise ko azosubira kuronka uwundi, mbere kuri uwo mwana nyene hariko amasezerano akomeye cyane. Imana imubwira ngo uwo mwana ndamukeneye. Kubera kutagira ubucuti cyane n'umwami byimbitse, sinkicumva abantu bavuga ngo imana yantegetse gukora iki kintu. Mwe muraherutse, imana iraherutse kubategeka gutyo? Reka ntacyo dupresse mwisi imwe. Mwibuke ko imana ya Aburahamu niyo mana yacu. Ni imana rishoye guguha itegeko ati kravate yikure yishira uyu muntu uyu. Umenya gutanguye kwinjira mu bucuti bwimbitse n'imana, utangura guhabwa ama instructions atandukanye n'ayabandi bariko barahabwa. Ndashaka ko umuntu atanga, mugabo ntanga kubera afise umutima wo gutanga. Ndashaka ko umuntu atanga kubera ko ngenda mpabwa ama instructions n'imana. Imana ishimwe cyane. Imana ikubwira ngo tanga iki, hama nawe ukanka canke ukigungira ko ibyo bintu. Brother, iyo si imana yawe. Iyo si imana yawe. Ukwizera cyane ndavuga ndi kuntu, ukwizera iyo mana yawe biri hasi cyane. Rero iyo tuvuga ibintu nk'ibi, abantu siritu b'abanyeshure, abantu siritu badafise ubuzi, abantu siritu bafise cyane badafise, mvuge gute, bafise ibintu bikeyenye mu buzima. Nirinze kuvuga ijambo ry'abakene. Abo bantu bamabumva batarimwo, bamabumva mu bantu imana yoha itegeka ati tangike kuri yo saa yawe yihujya, bamabumva batarimwo. Mugabo rero nico kintu nyene kibagumije mu bukene bwabo. Imana ifise capacity yo kugutungisha. Musi umwe Imana igira umugambi wo kugira neza umupfakazi w'Izerifata. Vyari mu mutima w'Imana. Ikibwira umuntu wayo Eliya ati akagezi ka kami duga hariya uraza guhurira n'umuntu, nageze umuntu aza kugira. Eliya hageze arabwira uwo mugore ati mutwo kunywa kawucunzanira two gufungura. Umugore aramubwira ati sha wavuze ko umuvugishwa n'Imana kira ngiye nabona kutabona. Ntuzi situation ndimo. Arazi situation urimo. Mugabo niyo mwaye nyene Imana agomba kumusokorora muri iyo situation. Bone Imana hari igihe uburyo Imana bwo kuduhezagira ibucisha mu gutanga ibyo twari dufise byose. Aha birabagoye kwakira. Reka ngerageze ngaha. Hari igihe Imana usigana ibihumbi 10.
murashaka kwiga ubuzima bw'impemu? Hari igihe uba ufite 10,000 Imana kubwiye uguhe 20 ikakubwira ngo zana ivyo 10,000 ubitange. Ishaka iki? Ishaka gutesta ukwizera kwawe aho kugera kuri yo. Uburyo uri atashe nayo, uburyo wizeye ko ari yo soko yawe, uburyo wizeye ko ari yo kubeshaho. Iyi niyo mpamvu Imana yakabana imishuzo. Ibaze urarimye urindiye ivyimburwa umwaka wose, ikaje kugira ngo ivyo vyimburwa byose bishikanire, nzokubeshaho. Kubera iki yagira ivyo? Yari faso yo kubigisha kudepanda kuri yo. Amen. Eliya arashikiye umupfakazi amubwira ati jesigaranye agafu gake n'utuvuta dukenyi tugira tubigeje n'umwana wanje cyo dupfa. Imana yagomba guhagarika iyo programme yo gupfanya. Muga vyasaba umuntu ari sensible spirituellement, vyasaba umuntu yize kumvira, vyasaba umuntu ahisemo kudepanda ku Mana ijana kwijana kugira ngo ashobore kwinjira muri ivyo Imana yamuteguriye. Eliya cyamubwira ijambo rigoye, jewe nk'umukozi w'Imana numva ryari kungora kugira kiretse nyene mpemu yera binshoboje. Amubwira ngo fata ko gafu sigaranye, utore n'utwo duvuta usigaranye, uncumbire hama umpe inge. Ibaze nk'uyu mu mama Tania naka kana kiwe ambwiye ati pastor je ngiye kumuvizita muhira, erega ibicapo nibinyene, ngiye kumuvizita muhira, hama ambwiye ati pastor burya yo ndatinya no kubivuga ati burya sigaranye 10,000 francs, ati tugira tugura igitumbura kimwe n'akarobo kamata, ati hanyuma cyo tubijya tuye dupfa. Ntaje nabwiye ngo banzu bimpe. Cyangwa ndiko ndababwira je byari kungora kese nkemera shoboje. Eliya cyamubwira ngo umviriza genda ucumbire hamunzanire nge. Mugacira mubwira kana ati muri ako gakaraho no muri ako gafuko ntazokwigera asubira kuburamwo ifu cyangwa. Ng'abantu b'Imana bisaba kumvira. Acaragenda aratora kagakarabo arakuramwo utuvuta turimo, aratora kagafu arakura magenda aracumba, arazanira umuntu w'Imana atayifungura, arabijya biramanuka. Profete mwisezano rya kera bari bakarishe vrema, arabijya biremera. Ahijeje haza tugenda muri kagafuko kanyu kende muri kagakarabo kanyu, kandi gushikinza ariheze ntuzosubira kubona ubuze utuvuta cyangwa ubuze agafu. Ndashaka kubigisha iki? Bona Imana kimwe mu bintu bidufasha kwigamika ku mutima gose nukuyiha ibintu tujyamitse ku mutima gose. Sinzi ko ndiko ndakomenika. Hari ibintu tujyamitse ku mutima gose, mugareka ndakubwira ivyo bintu n'amafaranga mwisi y'imhemu agura ama promotion. Nta dimension nimwe mwisi y'imhemu umuntu ashoboye kuduga ko atakiguzarisha. It's impossible. It's impossible. Ni question y'ibiguzi gusa, ni question y'amasacrifice gusa. Umugabo umwe mu bagabo ba hano yashingiye intare anakora, hariko haraba ibintu bitameze neza birishika kumukura mu kazi, kandi ariko haraba karenganye. N'umugabo asenga ndamuzi kandi arondera Imana, kandi umugabo atahura ibanga ry'ibimazi. Mbona araje arasanze ahantu arambwira ati pastor, ati hariho ikibazo kiko cyaba ku kazi kandi gishoye kumita, atariko ndazi nge nisi nkwe mikora ngira ntanga ibimazi gushikaho
uwundi muntu wese yogenda gutanga ikimazi ku gakecuru kiwe kantu kereke pari nyine bandaba bagatwenga ati gushika atoshikira bimazi je ndiko ndatanga ati niyatanga inka azosanga nayisumbye niyatanga bazosanga nabi pempote grâce azorondera muri ico kirere ciwe cy'umwijima azosanga nanje namaze gukorekta ubuntu burengeye ivyo we ari kararondera. Vyarangiye iyo poste mu buryo bw'itangaza ari we ayitsindiye. Reka ndababwire ivyo bintu wibaza ko ukeneye si we wenyine ubikeneye, kandi bamwe mu bantu babikeneye bariko babirihira ibiguzi binini cyane. Nawe ntushoboye kwisonzesha, ntushoboye gufata isaha imwe ngo usenge, ntushoboye gutanga n'ikigira 10. Hamatimana sokora ukuboko kwawe ugira icyo ukoze. Imana udaha ubutunzi bwawe, iyo si imana yawe. Imana yawe ni yayindi ushira ubutunzi bwawe. No muzishengero ryanje rirankubita. Imana yawe ni yayindi ushira ubutunzi bwawe, ni mushira ku butunzi bwawe. No. Ibi navyo tuvyaprika gute? Icambere, imenyereze gutanga nk'umugenzo, nga wimenyereze no gutanga nka instruction Imana iguhaye. Kandi gutanga nk'umugenzo kenshi vyugurura ibintu bike, nga gutanga nka instruction vyugurura ibintu bikomeye cyane. Ni wiyatande gusa ijwi ry'Imana rikubwira ngo genda naka kugurira umuryango. Wiyatande n'ijwi ry'Imana rikubwira ngo ugurira umuryango naka. Wewe nyene ugurira umuryango naka. Nurindire gusa ijwi ry'Imana rikubwira ngo naka naguhe. Wumvirize n'ijwi ry'Imana rikubwira ngo we ntacyo wotanga. Wewe hanaka ikintu. Wewe gira iki. Ivyo bizokugurira umuryango ukomeye gose. Yesu abahezagire. Reka mvuge gatonyi icuno munsi. Dusubire hariya mu Banyefeso 6 umurongo wa 14. Reka mbere kuri 10. Ku bantu badufatiye tutari kumwe dimanche, ko ndabagira resume ivyo twako turiga. Ubu rero ndatanguye kwinjira mu cigwa cy'uno munsi. Hava gutya, ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambara ibigwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Mugwaniza avuga ngani Satani. 12. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso. Hey, ndabaze kunigana muri ivyo ari byo. Kunigana muri ivyo ari byo. Haunigana n'ikintu kitariho. Rero ndamaze kumva abantu habagati Satani nta uriho, ivyo bintu bakizwa guma bashira mu mutwe, utarabona umuntu Satani karatoteza. Urashaka kuzoga umuduti ibintu gushika umunsi wabonye umuntu Satani karatoteza. Mbwo reka kumwe ngo 12 kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha, abasaba president. Izi ni mpemu mbi z'ahantu ho mwijuru. Abasiba mustantera aba. Ngimuntu yumva ngo tunigana n'abakuru akumva abakuru nyene, kumva do quartier. Udafise agakaye kiyarara ukagure, ige si ntambara y'imwemu. Amuntu abona kubera ko adafise agakaye k'umuryango, abapolisi bazindutse hajya ngo ndiko ndategwa, ngo ndi mu ntambara. Izo si ntambara.
ivyo ni ibintu wikwegeye wewe kubera wabuze umwanya canke habaye ibindi bibazo. Mugabo intambara zo mu buryo bw'imwe mu nizindi aba bakuru bavuga ngo hasi bajya kuko abo tunigana tarabinyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi y'umwiza ni mwe mu bizano mw'ijuru. Ndagomba utahura iki kintu, isi y'impemu. Ndasenga kugira ngo Imana igufashe uzokuguruka amaso umunsi umwe ubona isi y'impemu, kuko iri heyere gusumba kuvyibaza. Ahari uruja n'uruza rw'ibintu biriko biraba, ayo maso yacu adafise kapasite yo kubona. Aya matwi yacu ari amajwi n'amayinstruction ariko aratangwa, aya matwi yacu adafise kapasite yo kumva. Bisaba kuba ugeze ku rugero kanaka rw'impemu kugira ushobore kumenya no kumva no kuba sensible spirituellement, kugira ngo ushobore kumenya ibiriko biripasa, utoshobora kumenya biciye muri ama 5 sens. Muri uburyo butanu butuzana kwa ma information: kumva, kubona, kumotegwa n'ibindi. Mga bigusaba kuba waradevelopye ama sens spirituel kugira ushobore gukapta ibiriko biraba. Alors bimwe mu bintu gusaba kudevelopa, bigufasha kudevelopa ama sens spirituel, nivyo niko ndavuga. Gusenga no kwisonzesha ni ikintu gikomeye gose mu bintu zo gufasha kudevelopa ama sens spirituel. Impemu yawe irafite ama sens, impemu yawe, haleluya. Ukumubona dufise ama sens, umuntu agukora ko gutya ukumva ko ukoze ko ikintu gishujije guhisha mu kantu ukumva ko gishushe n'ibindi. Impemu yawe nayo irafise ama sens, ico twita les sens spirituels, irafise ama sens yo mu buryo bw'impemu. Ayo ma sens iyo umuntu abandanije akura spirituellement ari developa nayo. Hama uko yidevelopa ni gutangura kuba sensible spirituellement, ugatangura kumva umenga urinje nk'ahantu ukumva imararezi. Mugabo iyo marezi uri kurumva si ibintu vy'umubiri, ukumva spirituellement hariho instruction kurahabwa, ukumva hariho ari ikintu kitagenda neza ahantu. Amen. Canke naho ukabona amaso yawe rugurutse urabonye ibintu kanaka, ukubandanya upresa mw'isi y'impemu, kubandanya winjira, niko amasanse yawe y'impemu yidevelopa. Ntamuko yidevelopa niko utangura kuba rero umuntu spirituel. Umuntu spirituel cyangwa umuntu w'impemu si umuntu yavuze ubwa kabiri, ni umuntu yadevelopye amasanse yiwe mu buryo bw'impemu. Amen. Rero urashoboye kumenya ati iki gitero, haleluya, haleluya, turiko turakura kweli. Birababaje kuba mu isi y'impemu upfuye, birababaje kuba mu isi y'impemu usinziriye. Urabizi ko atagitero na kimwe cyotera umuryango wawe Imana itakiguhishuriye, gusa ntiwaronse kapasite yo kubona ivyo bintu. Imbere yuko ivyabaye ku kazi biba, bugijwe ry'Imana ryaravuze, mugabo ntiwari bien positionné kugira ushobore kumenya Imana irikivugana nanje iki muri kino gihe, muri iyi situation. Ahantu henshi twashize imitahe tugahomba, icabaye twase nitwumvise ijwi ry'Imana. Amasanse yacu ari hasi cyane yo mu buryo bw'impemu, amasanse y'umubiri yari yaraduze cyane ku buryo ivyo twashoboye gukabuta n'ivy'umubiri, mbwa ivy'impemu ntitwabimenye. Birashoboka ko mu buzima utagenda utsitara kuri ibyo bintu watsitayeko, mugabo inzira ni imwe, nta ya hafi hari, ningene amasanse yawe ariko ari developa, ukagenda umenya ibihava biba. Amen. Amen. Hari umufrere mwe namye shingira intahejo, ibi ndiko ndababwira franchement, ndiko ndabibaho. Biragoye ko jewe noryama gutya nkavyuka ntazi biza kuba. Amen. Shoye kutamenya ivyamwese gutya
muga ibintu bifatanye n'umuryango wanje, ibintu bifatanye n'abantu kanaka, hari ukuntu amen. Ibi sindabivuze kugira gusa ndababwire ko bimbako, muga ndiko ndabivuga kugira ndababereke ko iyo dimansi ibaho, kugira nawe upresse uduga aho. Amen. Ibintu bishoboye kuba bikimaze amezi 2 kugira bibe, nkemera akabikubwira vyose. Ibintu bishoboye kuba bikimaze indwi 2 cyangwa akaba ari ikintu kiri nyene ku muryango, muga mwemwe akakikubwira ava. Hamukamenya skatarabaye, biraryoshe kugwana intambara uzi, biraryoshe kurasa aho bwizwa kurasa. Urubona umuntu ashe kuza agasenga mu ndimi zitamenyekana, akatura amajambo, muga akatura amajambo araba hariya igitero kizananye hariya, kubera iki spirituel ma arugaye, amaso ari avegre, amaso yo nabona. Haleluya. Kora ku maso yawe byati mu izina rya Yesu, ubwirizwa guhumuka. Sensibility. Wow. Uzeko ko muri mwemwe yaraburajyoje. Uzeko ko muri mwemwe yaraburajyoje. Franchement. Uzeko ko muri mwemwe burajyoje. Kugira ngo rero shoye kugwana intambara zo mu buryo bumwe kandi uneshe, ngenda guha ibintu nka 2 gusa canke 3. Ikintu ca mbere, ifo kuvyagwa na mpwemu. Ifo kuvyagwa na mpwemu. Kadusome umurongo umwe uri muri Yohana 3:3. Basomere. Yesu aramwishura ati nukuri nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri, ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Nikodemo abaza Yesu ati mbega umuntu arashobora kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Urumva Nikodemo ibibazo ariko arabaza, nibazo by'umuntu atataho ivyo Yesu yavuze. Ati mbega umuntu arashobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati nukuri kuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu, ntashobora kwinjira mu bwami, ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Bandanya. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri. Listen. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, nikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ari ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Bibiliya yatubwiye ngo tunigana siki sabi inyama n'amaraso mandi majambo nabi mpwemu. Nushoye kudiringa n'ivy'impwemu uri umunyamubiri. Ikintu ca mbere gikenewe nukubanza kuvyagwa na mpwemu, kugira ngo ushoye kudiringa n'ibintu vy'impwemu ubwizwa kubiri impwemu nawe. Alo Bibiliya itubwiye ngo ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Umuntu none avyagwa na mpwemu ryari? Umuntu avyagwa na mpwemu igihe yakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. Uwejeje gusenga isengesho ryo kwakira umwami Yesu, uwo mwanya nyene winjiye muri kategori y'abantu bavyawe na mpwemu. Uri umuntu w'impwemu, uravutse mu buryo bw'impwemu. Uvutse biyatubwiye ngo ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Nimba uri mpwemu, ivyo birasigura iki? Birasigura ngo urafise dimension y'umubiri, mbwa urafise na dimension spirituelle. Ndiko ndavuga umubiri ni mpwemu. Uyu mubiri udufasha kujya en contact n'isi boneka. Nico gituma ushoboye kumva ibivuzwe, ushoboye gusanta ibiriko biraba n'ibindi. Uyu mubiri uyu udufasha kujya en contact n'isi y'umubiri. Mugabo impwemu nayo idufasha kujya en contact n'isi impwemu. Kujya en contact idufasha
guhura n'isi nkemu, idufasha gukorera mu isi nkemu, idufasha kuja kuba mu isi nkemu. Ntushoboye kuba mu isi nkemu utaravuka ubwa kabiri, ntushoboye no gukora ibikorwa by'inkemu utaravuka ubwa kabiri. Uvuze ubwa kabiri mugabo, kimwe mu bintu hawe uwawe kapasite yo gushobora gufonctiona mu masi abiri. Isi ya mbere ni isi iboneka, isi ya kabiri ni isi nkemu. Umaze kuba umuntu urashoboye gukorera mu isi iboneka no mu isi nkemu, urashoboye kandi no kurwana intambara zo mu buryo bw'inkemu. Amen. Imana ishimwe. Nicyo gituma ntushoboye kubwira umupagani ngo rwana intambara zo mu buryo bw'inkemu. Ntari capable yo kurwana intambara zo mu buryo bw'inkemu, kubera ko ntaravyagwa na mpemu. Umuntu wenye amaze kuvyagwa na mpemu ni wari mpemu, ni nawe afise capacity yo kurwana intambara zo mu buryo bw'inkemu. Rero iki ni ikintu cya mbere cyo gutahura. Mugabo uvyawe na mpemu, kimwe batubwiye ngo uburi mpemu, ariko kandi batubwiye kandi ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso, ngo tunigana n'abakuru n'abafise ububasha nimwe mu bizana ho mu ijuru. Ndagomba gatonyi utahura iki kintu. Impemu zose ziriho, zose zararemwe n'Imana yacu. Na Satani Imana yaramuremye. Satani ntiyiremye, ntiyamyeho, n'abakozi bamukorera ntibiremye, ntibamyeho. Bacitse abaroberi ku Mana, baragararije Imana, mbwa ni Imana yabaremye okomasuma. Amen. Imana kuba yabaremye egare ni biremwa vyayo, kandi ko ari biremwa vyayo birisipoze kuyumvira, birisipoze kuba munsi yayo gose. Mugabo rero natwe biritubwira ngo ikivyawe na mpemu naco ni mpemu. Mwumvirize, twebwe nituri ku rugezo rumwe n'ibi vyaremwe vy'impemu. Oya. Yohana 1:12 Bibiliya ivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bijya vyitwa ibiremwa vy'Imana, mbwa natwe twitwa abana b'Imana. Numva abantu bakenye bariko baranyumva ngaha. Impemu zose ikompli Satani ni ibiremwa vy'Imana. Mbwa wewe nuri kiremwa cy'Imana. Impemu yawe si kiremwa cy'Imana. Impemu yawe yaravyawe n'Imana. Ivyawe n'Imana waciye uba umwana w'Imana. Umwana w'Imana bisigura ngo uri muri famiye y'Imana. Ubu n'ubuntu butangaje. Umwana w'Imana uri muri famiye y'Imana. Nicyo gituma birivuga ngo Yesu ntagira isoni zo kubita bene se. Ni kubera iki yarabavyaye muri abana bayo. Haleluya. Vuga ati ndi umwana w'Imana. Cyane vuga ati ndi umwana w'Imana. Mwisi mpemu wumve ko birivuga ngo icyavyawe n'impemu naco ni mpemu. Myani majambo, naho hari impemu nyinshi zaremwe n'Imana, hariho n'izindi mpemu z'abera. Nga abo bera bari ngaho, twebwe ni impemu zaremwe n'Imana, ni impemu zavyawe, zavuye kuri yo. Ubusumbasumbane buhagazaho. Twebwe twavyawe n'umuremyi, nabo baremwe n'umuremyi wacu. Twe turi abana, nabo n'ibiremwa vyayo. Amen. Nushoboye kuganza mwisi nkemu udatawe ubusumbasumbane bw'impemu mwisi nkemu. Nushoboye kuganza mwisi nkemu udatahuye icuri identite yawe mwisi nkemu. Wewe uri umwana. Wewe nturi umwana w'umumarayika, nturi umwana w'ikinyabugingo, nturi umwana w'idayimoni. Wewe uri umwana w'Imana. Kuba uri umwana w'Imana bikushira kuri superieur, ku rugezo rwo hejuru cyane par rapport y'izindi mpemu mwisi nkemu. Vuga ati ndi umwana w'Imana. Bivugane fierté, uvuga ati ndi umwana w'Imana isumba vyose. Imana yarakuvyaye, uri umwana wayo. Kanda go umurongo rimwe na rimwe ari gihe nkunda kwigisha natanze ivyemeza. Yohana 1:12 avuga ngo nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri. Haleluya. Abamwakiriye bose
yabahaye ububasha bwo gucika abana bande ba Satani, abana bande, abana b'Imana. Numva abantu bamwakire ngaho bavuga amen. Yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Dukomere Imana amashi. Bavyawe n'Imana. Mwisi impemu hari impemu zaremwe, hakaba n'impemu zavyawe. Wewe ubera mwisi zibiri cyarimwe, uriho muri iyi si iboneka, uriho no mu isi itaboneka. Haleluya. Kuko birivuga ngo twicaranye na Kristo hehe? Ahantu hahehe? Aho ni mu Kamenge, aho ni mu Kinama, aho ni mu Cibitoke. Wicaranye na Kristo hehe? Ahantu ho mwijuru muri Kristo Yesu. Nimba aho mwijuru ari huri, naho ni hehe? Ni mwisi impemu. Mugabo rero aho hari nk'umwana, ntuhari nk'umugurano, ntuhari nk'umushumba, uhari nk'umwana w'Imana. Kuba nk'umwana w'Imana bisigura iki? Bisigura ngo uhari apana kuri nivo imwe n'izindi mpemu zikorera aho hantu. Abamarayika bararemwe. Nicyo gituma birivuga ngo ni abakozi batumwe gukorera abera, bo ni biremwa. Haleluya. Mugabo wewe uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana. Imana yakuvyaye, urubura bwayo Imana yakuvyaye. My Jesus. Imana yakuvyaye, Imana yakuvyaye. Ntaza ko atakintu gikomeye kungana icyo. Somera 1 Jean 5:4. Kuko icavyawe n'Imana cose kinesha isi. Banza ugende pole pole. Kuko icavyawe apana icyaremwe. Icavyawe. Waravyawe canke ni wavyawe? Waravyawe. Kuko icavyawe n'Imana cose kinesha isi. Kuko icavyawe n'Imana kinesha isi. Vuga ati ndunesha. Cyane uti ndunesha. Cyane uti ndunesha mu izina Yesu. Vuga ati ndunesha mu izina Yesu. Umviriza, ntuvyubakira ahandi bihitubwira ngo icavyawe n'Imana kinesha. Icyo kintu Imana yakoze mu kutuvyara cyaduhaye capacity yo kunesha ibintu kanaka. Kuba waravyawe n'Imana iguhereza ubushobozi bwo kunesha isi. Alors, imbere ya situation kanaka ukwizera ufise kurakomeye. Wumvise ava ngo kwicavyawe n'Imana cyose kinesha isi. Iyi niyo nsinzi yacu yasinze isi, n'ukwizera kwacu. Narinzi ngo kubera kuvyagwa canesha isi automatiquement. Mugabo bambwiye cyamanuka munsi bacatubwira ngo ukwizera kwacu niyo nsinzi yacu. Ibi bisigura iki? Bisigura ngo naho vyawe n'Imana utegerezwa kwizera kurunesha. Ngo kwizera ufitiye icyo Imana yakoze niko kukubashisha kunesha. Imana ivyo ukora vyose utavyizeye nta na kimwe kiba, ntushoboye kunesha. Mbwa kubera ivyo Imana yakoze ikatuvyara hamukabishira ku kwizera. Semera cyane vuga ati ndunesha. Vuga cyane ati ndunesha. N'izina rya Yesu. Ibi bavyita gushira ukwizera kuvyo Imana yakoze. Imana yaratuvyaye, mbwa nawe ubwizwa kwizera ko icavyawe n'Imana kinesha isi. Haleluya. Subira inyuma ho gatonye nyene muri 1 Jean 4:4. Mweho murabava ku Mana. Kuva ku Mana bisigura iki? Haleluya. Umwana sino mutanga karore ko niyo nyemerera. Na undi mwana nari yagufi ameze nk'ukuze buhoro buhoro. Zira shawa. Ingo. Mugasi mvuze ngo n'umwana. Je mvuze gusa ndamutanga ikarorero. Mwumva icyo bisigura kuva ku Mana.
urabona uyu aje ava hajya akaza ngaha ntiyavuye muri jewe ngafata ko ari ngaha mugabo ansokorotsemo amvuyemo akava muri jewe hama kaca ahagarara araboneka mugabo amvuyemo. Ibi nivyo bita kuvyara. Kuvyara bisigura ngo hariho ubuzima bwawe wasokoroye burambara umubiri. Mwe murafise abana, muramaze kubona ko musangiye ibintu byinshi. Urazi icyo byavuyeko? Bakuvuyemo. Bibiliya yitubwiye ngo bana bato mwe murabava, mwe muva ku Mana. Aha, bandanya vuga ati navuye ku Mana. Cyane uti navuye ku Mana. Mushoboye kuba umwana w'Imana utavuye ku Mana, kuko bivuze ngo icyabyawe n'Imana kinesha isi, kandi abamwake bahaye baje gucika abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana bishikira ngo navuye ku Mana. Mweho murabava ku Mana, mweho murabava ku Mana, bana bato, kandi babandi mwarabanesha. Kandi babandi abo bavugwa ni bande? Aho reka mpere kuri sebuja wabo Satani, abadayimoni, antikriste n'abandi bose twodondekanya bamukorera bambaye umubiri, aba Illuminati, aba framaso, abarozi, abapfumu, abanyamareba. Bana bato mwe murabava ku Mana, babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwebwe. Ibi si ibyo nkreye, bandanye usoma. Kuko uri muri mwebwe aruta uri mwisi. Gira gutya. Ati ndafishe uri muri jewe. Ndafishe uri muri jewe. Ndafishe Imana 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 muri jewe. Hey bana bato, babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwebwe. Aruta kubera ikabaruta bose n'ibiremwa vyayo. Satani yaramuremye, abadayimoni yarabaremye, baramugarariza gusa, mbwa bose nabo yaremye. Niwe ni nk'umuntu yobumba inkono hama ikamugarariza, ayumbiye kumutekera ikaca yanga ati sinzoteka. Mugabo ni ikintu yaremye, ashaka yo kimena, ashaka kugira uko ashaka. Aro ivyaremwe vyose mubona ngaho vy'impemu, aba bakuru, abafite ububasha, abamarayika bakorose n'ibindi, vyose n'ibiremwa vy'Imana. Aro bitubwiye ngo abo mwarabanesheje. Kubera iki? Uri muri mwebwe asumba uri mwisi. Iki nico nita ukwizera, ko kwizera uri muri wewe, kugenda na conscience yuri muri wewe, kugenda na conscience yuri muri wewe. Ndashaka abantu baryama basinzire, bataguma bikanga barozi. Uri muri wewe asumba umukinzi ari hejuru ku nzu. Uri muri wewe asumba umuntu yatoye ivu ryawe akaritwara ku mupfumu. Uri muri wewe asumba mangetengete yose. Hari umuntu yo kwinjira mu nzu yawe akagira ivyo akoze, mugabo wowe uhashitse izere ngo meze nk'ikaramu isinyura ivyasinywe. Ndageze ndasinyura kuko uri muri jewe asumba. Eske mwa mutahura icyo ari cyo kugendana Imana, kugira Imana kuba muri wewe? Paulo yandikiye abikorosayi arababwira ngo Kristo muri mwebwe ni ivyizigiro vy'ubwiza. Ngawumva ubwiza ni Kristo muri wewe. Nimba hari igitangaza cya mbere gisumba kigiye kurasengera, mukuba Imana mu bumana bwayo yaraje kukubamwo.
si imana kadogo, si imana iciriritse, ni imana muremyi, ni imana yaremye isi n'ijuru, ni imana ihambaye, ifise ubwenge budaserangurika, ifise ubushobozi atabogeranywa. Iba muri wewe. Tumukomera amashi. Iba muri wewe, iba muri wewe, iba muri wewe. Imana muri jewe. Ibi Pawulo abyita ngo ni itunga ry'ubwiza ryari ryarahishijwe uhereye kera hose, ngo noneho ryahishiriwe abera bayo, ngo iryo tunga n'iryo Kristo ari muri twebwe, ivyizigiro vy'ubwiza. Ubu Kristo si dini, ubu Kristo ni Yesu ariko abandanya ubuzima bwiwe mu mibiri yacu, mu mibiri yacu. Alors hari umuntu rero ahagarara imbere y'idayimoni, ugaca wumva avuze ngo mana yo mwijuru, kiza uyu muntu, tabara uyu muntu mukize, raba icyo wokora. Urafise yishyurirwa ko Imana ikomeye, mbwa n'ufise yishyurirwa ko Imana iba muri wewe. Urafise yishyurirwa ko Imana isumba byose, iri hejuru y'abadayimoni na Satani, mbwa icyo utazi nuko igikorwa cyo kubomora ku isi iri kigikorera muri wewe. Vuga ati Kristo muri jewe, 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 vuga ati Kristo muri jewe. Bari mana biriva ngo uwo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Reka mfashe ba Kristo gatonya. Urashoboye kugenda gukora ibintu utize, mugabo ukizera ko Kristo azogucikira ubwenge aho hantu. Amen. Mvuze gutyo hama hari abantu bake banyumva nabi, akacareka kwiga, akareka gusoma amanote, ngo ninashika muri examen ngo Kristo azocambwira ivyo nkora, uzoyobegwa. Ibinda bivuga imbere y'ishengero, uzoyobegwa. Mugandi ko ndakubwira ko Kristo muri wewe, igihe cyose mu buzima ivyo umetriza bizokoma ari bito kwizokwipresent imbere yawe. Mugabo no muri ivyo nyene Kristo yaducikiye ubwenge buva ku Mana, ashoboye gukomunika sagesse ata muntu n'umwe wigeze uyumvana, ashoboye kugucira inzira ata muntu n'umwe yigeze ayica imbere yawe, ashoboye kukwereka amabanga ata muntu n'umwe yigeze ayabona imbere yawe. Ivyo rero birasaba ko dutera intambuko, tukizera Imana yo mwijuru, tukizera ko iyo Mana yo mwijuru nyene yaje kutubamwo. Powerful. Vuga ati Imana imbamwo, vuga ati Imana imbamwo, vuga ati Imana iba muri jewe, vuga ati Imana iba muri jewe, vuga ati Imana iba muri jewe, vuga ati Imana iri muri jewe, vuga ati Imana iri muri jewe, cyane ati Imana iba muri jewe mu izina rya Yesu. Okay, tujyane mu Banyefeso igice cya mbere umurongo wa 18. Aha niho ngiye gusozera inyigisho yanje. Hera ku murongo wa 15 umanuke. Ico gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe, maze kumva mwarizeye umwami Yesu n'urukundo mukunda abera bose, nkumva n'urukundo mukunda abera bose, ntahengeshanya kubashimira Imana. Iyo mvo simpengeshanya kubashimira Imana, mbahoza mu kantu konsenze, mbahoza mu kantu konsenze, ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, iki Imana, ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, Data wa twese w'ubwiza, Data wa twese w'ubwiza, ibahe umutima w'ubwenge, ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuri. Nanjye ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, Imana Data wa twese w'ubwiza, ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya, ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Bibiliya ivuga ngo umutima w'ubwenge. Umutima w'ubwenge bisigura iki? Bisigura ngo ni the spirit of wisdom, ni mwemi kubwira ivyo ukora mu mwanya kanaka, muri situation kanaka. Spirit of wisdom. Hari ubwenge dukura mu ma experience, hari ubwenge dukura mu byo twize,
hari ubwenge dukura mu byo twasomye, mbwa hari ubwenge buzanwa na mpwemu w'ubwenge. Ndasenga kuri ishengero ngo impwemu y'ubwenge imanuke. Biyava ngo abantu banje bishwe no kubura ubwenge, bishwe no kutamenya. Hari ibintu womenya ukabubohoza hano kanaka, hari inzira wotora zitigeze ucamo n'undi muntu. Mbwa ni ikintu kimwe gusa, nukwemerera mpwemu w'ubwenge agaflowinga muri twebwe. Sinzi amasengesho yawe abagamije keshi muzora amasengesho yacu nayo gusaba Imana mukate, Mana ngira gijya, Mana nyereka inzira, Mana ngira. Mugabo nk'umuntu yofata umwanya wo kwisengera isengesho avuga ati Mwana rekura impwemu y'ubwenge ku buzima bwanje, akisonzesha kubw'iki kintu, akarondera mu nyonga y'Imana kubw'iki kintu. Ndazi iyo mpwemu y'ubwenge igeze kuri we ubukeneye bahamvye, niyo bakironka ivyajya. Niyo akiri umuntu ari ku rwego rwo kurondera ivyajya n'ibimubeshaho. Yo bagiye ku rwego rwo gufasha abandi bantu batarose umwanya wo gusengera impwemu y'ubwenge. Spirit of wisdom ibaho umutima w'ubwenge. Salomo yari afise ingabire zitatu canke zibiri, imwe yonyene yisanze imbere y'Imana. Imana imubaza ikibazo abarose occasion ati nkubu wewe wonsaba iki? Acavuga ati gico nkeneye mu bwenge bwonyene bwo shaka. Impwemu y'ubwenge ikiza kuri Salomo, ibikwirikira byose. Turamuvuga nk'umuntu yatunze cyane, turamuvuga nk'umuntu yashikanye ibimazi byinshi cyane ku Mana, turamuvuga nk'umuntu akomeye gose. Mugabo byatangujwe n'ikintu kimwe, impwemu y'ubwenge yaje kuri we. Haleluya. Watwese ubwiza ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya, no guhishurirwa mu kuyimenya. Haleluya. Ndugiza gato andazaga waruka mu manyu ngo amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ivyo ari vyo, mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'ishamvu ifise mubera. Mumenye n'ubwishi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera. Akandiko ngomba gusigura gusa tuce twitahira. Mumenye n'ubwishi bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera. Paulo yaragerera ibishengero ryo muri Efeso, asanga abantu bafise ukwizera, asanga abantu bafise urukundo, asanga abantu abakozi b'Imana bari ngaho. Mugabo abaravye gutya arababuramwo impwemu y'ubwenge, arababuramwo kumenya iki ubushobozi bwayo, ubushobozi bwazuye Kristo mu bapfuye. Arabubura, asanga ntibabutahura, asanga barazi ibicano bigwanya imiryango yabo, mbwa ntibazi ubushobozi bukorera mu bizera. Asanga barazi intege nke zabo, mbwa ntibazi ubushobozi bukorera mu bizera. Asanga abantu bazi ibintu bitandukanye, mbwa batazi ubushobozi bwayo ikoreshereza mu bizera. Duza rimwe gatonye uko yakoreye muri Kristo, hamwe yamuzura mu bapfuye ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mwijuru. Duza imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko no mu gihe kizoza. Duza kandi yamushikirije vyose ibisha munsi y'ibirenge vyiwe, kandi imuha ishengero ngo abe umutwe waryo wo gusumba vyose. Amen. Amen. Bivuze ngo bamenye ubwishi bw'ubushobozi buhebuje, ubwishi bw'ubushobozi buhebuje. Ibi bisigura iki? Amen. Ubushobozi buhebuje ni ngovuga ubushobozi buri exagere, n'ubushobozi busumba ubukenewe, n'ubushobozi buri hejuru y'ubukenewe. Amen. Paulo yabwiye abanyefeso ati muri mwebwe hari ubushobozi bw'Imana burengeye ubwo mukeneye mu buzima. Atari iki kibazo mfise, murazi ingorane zanyu, mbwa ntimuzi ubushobozi buhebuje bukorera muri mwebwe.
acara basenga ngo Imana ibaye guhishurirwa ubushobozi buhebuje bukorera mubera. Twese tugata ubushobozi buhebuje. Reka ndagusigure gatonye ubushobozi buhebuje mu karorero kanjemo. Reka dufate ko nk'ubu hadutse abasuma, dufate ko yari quartier itandukanye niyi. Hama gacaduka abasuma ngaha biba mu mazu, impuzu, ivyombo, baza biba mu mazu. Hama ngaca ngende nkabibwira do posteme canke umukuru w'ingabo ahantu kanaka avuga ati turafise ikibazo iwacu. Ati hari abasuma baza baraza kutwiba, ati vraiment araba mudufashe. Iyi demande yanje ishaka iki? Ishaka ubushobozi bwo guhagarika bajya basuma. Hama mu kunyishura nk'umukuru w'ingabo akaja tumako indege, agatumako amablende, agatumako amamortier, agatumako amabM21, agatumako amamisire, agatumako amadrone, ati genda mwimure mukureho bajya basuma bibi bigori. C'est-à-dire a disponibilité ubushobozi burengeye bwari bukenewe mu ntumbero yo gutuza kandi atuze asibanganye kiya gikorwa cy'abajya basuma. Ubushobozi bwazuye Yesu Kristo mu bapfuye burarengeye ibibazo vyawe, buri odola ibibazo vyawe. N'ubushobozi bwa mbere Imana yari ifise igihe yazura Kristo mu bapfuye, yakoresheje ubushobozi bwayo bwa mbere bwo hejuru kugira ngo izure Kristo mu bapfuye. Alors Bibiliya itubwiye ngo Paulo rabishurirwa yarafise mu ishengero, yarazi ko ishengero rifise ubushobozi bwazuye Yesu Kristo mu bapfuye. Mane majambo, ubushobozi bwa mbere bw'Imana. Ibibazo by'ishengero yarabizi, mbwe yavuga ati ibibazo vyanyu naho vyogereranywa n'ubushobozi Imana yatanze kugira ikemura ibibazo vyanyu. Ati yatanze ibirengeye ivyo mukeneye. Ati aravuga ati ikibazo mfise muri konsi y'abadayimoni, muri konsi y'umwijima, muri konsi y'abarozi, muri konsi y'ingwara, muri konsi y'abijya na biriya, mbwa ni munsi ubushobozi bwo kuzuka bukorera muri mwebwe. Ati ikibazo mfise nuko Imana yokugura amaso yanyu, izindi ngorane naco nozibwirako, izindi ngorane naco zoba zintwaye, namwe Imana yobayishurira ubushobozi yashinye gukoreshereza muri mwebwe abizi. Ngo ni bwa bundi yakorera muri Kristo Yesu igihe yamuzura imukuye mu bapfuye. Haleluya. Mugabo yaciye avuga kandi kantu ngo imushize hejuru cyane y'iki, y'ubutware bwose, y'ubukuru bwose, y'izina ryose, ngo ama ngo imushikiriza vyose, ngo imuhereza n'ishengero ngo abe umutwe waryo, ngo kandi vyose abishira munsi y'ibirenge vyiwe. Vuga ati vyose biri munsi y'ibirenge vya Yesu. Vuga ati ingorane zanje ziri munsi y'ibirenge vya Yesu. Mugabo ko Yesu ari umutwe w'ishengero, none ibirenge vy'ishengero navyo cyangwa ibirenge vy'Yesu navyo nibiye? Imuha ishengero ngo abe umutwe waryo. Nimba Yesu ari umutwe w'ishengero, none ibirenge vyiwe navyo ni bande? Bibiliya ivuga ngo ntimuzi ko muri umubiri wa Kristo. Umubiri wa Kristo, umubiri wa Kristo, ishengero niwe mutumba, niwe mubiri wa Kristo. Alors bisiguri burya Kristo n'ishengero n'ibitandukanye. Abantu mwicaye impande yanje muzoje muri ihangana, urumva sanga kenshi nabakeneye. Murabe Bibiliya ivuga ngo umugabo n'umutwe w'iki w'umugore. Harayivuga umutwe w'urugo, hanigivuga umutwe w'umugore wiwe. Hamika kivuga ngo umugore
agamburikira iki? Umugabo nawe akundi umugore. Umugabo we n'umutwe. Ubandanije isoma hajya mu Efeso 5 acavuga ngo ivyo ndabivuze ku bwa Kristo n'ishengero. Finalement Kristo n'umutwe w'ishengero, ishengero n'umubiri wiwe. Vuga ati ndi umubiri wa Kristo. Nk'ubu mfise ikibazo cy'abantu bari mu mubiri cyane ariko ariyumvira ingene ari umubiri wa Kristo. Ni ibintu vy'imwe mu mafrere. Uri umubiri wa Kristo. Vuga ati ndi umubiri wa Kristo. Bwira servo yawe gushika ivyumvisa vuga ati ndi umubiri wa Kristo. Aha. Mga Kristo niwe mutwe wacu. Mga wewe uri umubiri. Mga bivuga ngo yamushikirije byose abishira munsi y'ibirenge vyiwe. Kristo natandukanye n'ishengero. Kristo n'ishenganye. Kristo ivyuma rero bipfuye turaba bariye umenga nibo bavyisha. Kristo n'ishengero biramatanye. Nga wewe uri umubiri wiwe kandi birivuze ngo yamushikirije byose abishira munsi y'ibirenge vyiwe. Ni kubera ko wahaye uburenganzira ivyo bintu ngo bikuje hejuru. Tugira duhiri ku butegetsi. Mwisi y'imwe ntimushore, mwisi y'imwe. Tugira duhiri ku butegetsi. Ni gute wo kwemera ko ibintu bikuja hejuru kandi biri kubwira ngo yabishize munsi y'ibirenge vyawe? Ubushobozi bwose bwazuye Kristo mu bapfu buhebuje buba muri wewe. Undi yigeze kuvuga kantu. Ibaze nk'ubu ugomba kwica akanyegeri ugaca utora marto masi ugatora ati ndakwica ukagwana n'akanyegeri na marto masi. Akanyegeri nivyo bikeneye kuzana marto, wari kuzana kantu gafyonda nk'uko. Mugabo kuguha ubushobozi buhebuje, umvize icyo bisigura. Bisigura ngo yaguhaye ubushobozi bwo guhonyorera Satani munsi y'ibirenge vyawe buhebuje. Wanyumvise? Buhebuje. Mugabe ikibazo Paulo yarafise yavuga ngo ndabasengera ngo amaso y'imitima yanyu yiwe mubibone. Igikomeye suko bimeze, igikomeye nuko wabibonye. Reverence ufise kuri ivyo. Kuko aniho tugera umwana w'Imana agace yumva umenga abaye free ati none Imana ni gute yamaye ubushobozi bungana gutyo hama nkaba nkandamijwe. Paulo yasanze abanyefeso bagandamijwe. Mugabo ababwira ngo ndabasengera imitima yanyu yiweze mubone. Ikibazo nuko batabona, nuko atareverance bigeze bakira, barabisomye baravyumvise mbwa ntibigeze bayishurirwa ico bari. Nanje isengesho ryanje nuko amaso yacu yo kwiweza tukabona Kristo twizeye ubariwe. Icarire muntu w'Imana tumukomera amasho. Nahejeje kwigisha tuvyaguruke.